Rifa Films Company, breaking boundaries. Icyo utumva nigi mvuze impamvu we nta nubwenge bukwiye ufise n'impamvu we wahumye ni ukubera uburofa uri kuvuga gute umva ndakwihira ukuranyuma wowe nubwo ndi impumyi uri kuranyuma nubwo ndi impumyi wowe ntibaze yuko hari icyo ngira uri kuranyuma umva ndamwibwira wewe no munsi unyubahe aho mbonye mpagaze ntubegere no kwiga wanyumvise hewe genda kubwire wewe ndibagira no kukubwira inkuru nziza naenda kuzaniye. Inkuru nziza warenze wibagira ni yagote. Bana gomba ravuye ku kazi nzi neza ko ice kintu cambe nshikanda kubwira. Ariko ndahura nakabazo gatuma nja muri mode mbi canda vyibagira. Inkuru nziza rero naenda kuzaniye niyi. Wa mukobwa baramugarukanye. Kandi yarakize uwameze neza vraiment neza cyane. Fuko wa mukobwa Krista hewe yawe yashitse kubaza aranka no kwicara ndabwira ati bazugende uruhuke muzoba murabonana Fanny shimwe no kuri sawe we kweli sha mana yanje yo mafisi juru no kuri nori kugabira umva kabari ujeri byinjira nibisohoka ariko naco Mwami Yesu yaragiye gutegurira inzu nziza y'inzahabu uzoshikiramwo koko rero umutima mwiza ufise wo kuba hano kwisi oya kweli utirori impfire oya nuko baho ubeho wonge ubeho kandi ubeho utababaye ariko Fiko nibisanzwe cyane kandi ikintu coco nzi neza ko wundusha umutima mwiza ko nimviriye ko agwatirije inzu kugira ngo utabare ubuzima bw'umuntu utazi nabi wabo ure birandenga reka ko carankoze ko cyane hamwe numva umutima wanje uri kuranyegiriza ati none weho umuntu ari muri rya leta yakoze igikorwa nka kiki nawe ukora iki soza nuko wewe umva uri gisiga bwenge n'izina ry'Imana umva gisiga bwenge urarenze sorry Allô? Oui. ndabona yarabaye namuninita nanje nivyo mbona none gasha ujya wicaye ugivya gusa ureka gutura kabiri gute gusa rero nukuri ndanezerewe ko nabakize bana namani none nagahinda nanje urabona ukunye amaso hese nkibona ntako ndibugire gusa nukuri jewe nukuri dushimira Imana kubona
wakize ariko kandi tunashimire na soso sha yarerekanye yuko kuri nosi abantu beza bakiriho n'inzina ry'Imana ariko rero soso je kuganya ko ndagushimiye n'umutima wanje wose ariko kandi no kuri nyene maso yanje arakumbuye kubona kagatwengo kawe basi ari sawa Fiko kandi ndazi neza ko nawe uri mu gukira kindi kandi ndakwemereye yuko nzogumana namwe gushikukiza urakoze cyane amarero Krista urabona yuko ngaha aya kazi kabaye kenshi cyane kandi ujye mukobwa ntako yoshobora kose rero twakuzanye ngaha kugira ngo ubure mufasha mu kurindira ko ndo nk'umukozi w'umuhungu oya no kuri n'amahoro cyane nzogerageza uko nshoboye kose ntaca nzoba je ndabizi uzokira ariko kandi umuntu yaguhusha ivyo bipude vuba bwanga azomenyekana reka ndabiyo bitera bija ariko vuba ndazi bizogenda neza cyane ariko nkundira ndakubwire merci kuko yataza kuba wewe mba narapfuye mu yandi majambo ndakurimo ideni oya nukuri reka guhogora nta deni undi muntu ukuri wapi ahubwo usakizima amagara bameze neza n'ibindi navyo bizoza ni bukebuke Fiko uracankunda ariko vraiment ivyo bintu wavyumviriye ko neza ico kibazo sindiko ndagitaho none ndakubajije nabi wapi ahubwo ntaguma je nabi gusa nyine ahubwo je ntangazo no kungena nyine ukekeranya kandi ko umuntu nka jewe ntanabona none vraiment ntabwo kunze wewe mbwira noki nkunda bandi ntanabona ntarabona no oya sico ashatse kuvuga ariko kandi urukundo rumeze nk'ingemwe z'imboga ishu itomati irengarenga bisaba ko wamuvomera kuko utavye gato usanga vyumye hey Krista noneho reka ivyo majambo tubishire hasi noneho dukoresha ibikorwa kuko nakare jambo riguma mu kanwa rigacika inkonda ndi kumwe nawe gushika ibihe bidahera ntabwo nzigera ndagusiga wenyine thank you kuguru kwanje kujanye iki none kuko umuzana izindi kandi n'izindi ubona zitarahe ego kwiye utwo tubiri aha harimo mu bindi bintu uri muravuga ngo nizindi ariko kuko abanyabujumbura nawe mwarasirimutse muraheba musirimukira mugwayo ubwo si ubusirimu aho iyo uri ruguru uraza amahegitari n'amahegitari bari kuri gurariye nuhera mu gatondo uri mukageza ku mugoroba na saa sita nturonke n'ibyo ufungura n'utuntu uturembe ugomba amasura iminota 15 ngo je ntazomesa izo mpuzu zipungutse zisubizeyo oti wowe jewe nawe tugombe turabane ubuzimese n'utazimese ko wumva wiyemera urahaguruka ngaho utahejeje impuzu
ego kweri mwarabonye aho muzoza kwamikara muryama mugarama ngo muzoza je ndateka ndabafunukira byose namwe ari gusokoza inzara no gusokoza imishatsi nibujumbura barajya barushe wowe urihenda uve ngaha utazimesuye ndabonye impamvu ituma abakobwa bibujumbura kugira baronke abagabo n'icyuya kiba kibitse none nkawo wona uzokugwako atazobaguye mu ruza gwitanga ikiziba nkawo wona uzomufashike uruho kwiri uzoza rutuzara udushinga nkuko wama mu kiyo urabino urabanino ubwo umusokoza usokoza nivyo uzobugiye kuraba none nkawo wona uzobugiye kumara iki mu rugo ugira uri kivajuru nawe kushoboye akazurana nk'umugabo imbere yanje jewe nuko mwandoze ariko mwaranyihenzeko buca Imana ingirira neza intambagize kuko Imana irahemba abakoze irazi ko ndi umunyabikogwa nanje ndo nk'urugo rwiza imbere y'amaso y'abasi banje babiraba hama nawe murize manza ngaho wowe wihenda ivuga utazi impamvu ewe mugabo asikiwe cyane cyo kumakina nagara obyarwa sasa ndashaka kuguhamagara inshuro igihumbi uri ngaha uri kuranyumva ukanga kwitaba ako kagaruka kuraye oya ntabwo nakumvise nari mu byombo nabyo bigoma bibomboranye ni kuri sinakumvise mabuke reka ko wigira umusazi sha reka ko wigira umusazi gaho urguhendanye ingene ndaguhamagaye n'umuntu yarari muri villa yanyumvise wewe utanyumvise kubera ivyombo urguhendanye abigereje ndakubatse bakubwiye ko turi mbabura dukeneye amakara cyangwa bakubwiye ko duhaga ko twariye amakara sintahuye utahura gute kuva ryari tugaburira indya zizigiye gushika kuri uryo rugero mabuke je n'ukuri ni agisida yabaye birazigiye kandi urabona sigaye mfise akazi kenshi urabona ngaha ivyo kumesa vyaragwiriye abo gutekera urabona kare nahora ntekera abantu babiri ariko ubu ntekera abantu batanu imyanda igumigwira kubera baguma bahanyuragirana bahaca urabona ivyombonozi ndiri biba ari vyinshi gose kandi none hoje kugira bizigire urya mukobwa yari yicaye impande yavyo n'ukuri jewe narenje gushira ivyombo mu kabati acara biraka biratokombera frame turaraba n'ukuri umubwira azaramfasha erega kuva na kera nta mukobwa yamyara umushitsi nta mukobwa w'umushitsi kirazira ngaziririzwa azaramfasha utudukobwa umukobwa asa n'uwundi kandi muzamukoze bagatangaye ntawe bari kubura ikintu nakimuvuga basanga ariko wabo muri nyishu mise so amara nyishu ku munwa zo kwiregura gusa avuga ivyo guteka we bijyari ubwe wowe watetse indya ukavuga ati ego jewe ko so datetse indya numva ko ari zizina nta n'umusi n'umwe mise yo tutobora ibintu bijoboroye mana yacu no mu bantu bantera ikibazo mwinosi one sinzi n'igituma ndinga sinzi n'ikintu naje gukora imbere yawe hakiri sina akan'agasuzuguro wombwira gute yuko abantu bose bafite ingorane bazana ngaha beho mu kubazana kubera kutigera unambaza ako si kugasuzuguro nako ndavuga urumva wewe wabonye uwa mbere naramwemeye ndanuma ushoboye yuko nzokwama ncecetse ubu rero wahisemo kuzana ikambi yose ngaha ariko sheri kuko Imana erega abantu uravuga ni babiri bonyene
kandi ubwiwe wawe wanyibwiye ko muhiri wanyu mama we yatunze abana 5 kandi aribo bamuzaniye n'imigisha je ni babiri bonyene naho nyene si babandi ugira wigisha amashuri si babandi bagira ngaho ubuzima bwabo bwose n'abantu bakuze ejo mu gatondo barashaka guca bigira none ndakubaze ni kuri UNICEF ni kuri yasere cyane kuri Croix Rouge ufashiriza imbabare zose zo kwisi zagowe sinumva ndakwigize vuga bwebuke umviza susunda kubwira kandi kuri gutura amatwi yawe unyumvirize neza ukuranyumva jewe nawe we ntituzigera duteka ngo bishe ngaha muri inzu bage abantu bakiri ngaha ukuranyumva kandi sinshaka yuko azoba ari jewe nzobirukana wewe nyene wabazanye ngaha ejo mu gitondo vyuko batsora mu nzu yanje kusakagaye Sinari ko muri ngaha muri saro nanje gutora telefone kuri charge prize yapfuye muri chambre yiwanje nta kibazo nta ngorane mugira ijoro ryiza rya twese murakoze Ugeze nari nafashe akanya ndiyumvira nibuka Imana yankuye mu gihe ntashobora no kwirihira inzu ariko ubu nkaba mfise gwanje arenda umuntu asuzuguritse cyane ariko ubu nkaba mfise abantu banyita boss ubuzima ni hatari ugera sanza atampamvu yo kwirukana bage abantu babwire bitonde barondere buhoro buhoro hama bazokwimuka nibaronka iyo baca sivyo Narindi sûr uwo ni umugabo wanje rero umugabo w'urukundo umugabo w'imbabazi umugabo afasha atana kimwe afatiyeko thank you happy it's okay burya iyo umuntu afashe akanya ko kwicara kiyumvira kicara kiyumvira neza niho ubona yuko ibyisi byose gusa mukunzi umara ndakuzi uri kubusa mbere duhura ko twahuriye mu kabari uri kurarihira umuntu facture yataye amafaranga abaservice bagomba bamukubite kuvuya muzi umutima wanje yacimbye ati soso umugabo wawe nonye ndakuzi muzi urukundo rwinshi cyane burya muzi bijya picture akunda kuyibuka je que munsi ndawanga kubera hage nyine nari nasohokanye ga ex karaho kakarambwira ukuntu katumva yuko relation yacu yobandanya kubera katibaze ko no gatwara ariko gushika no bukaracari wabo arivyo rivyo tubujya musuwanga canke uracamukunda oya none washaka bari n'umugabo w'abandi
Umbabarire kukugora nabonye utari muri saro ncavuga ati reka nze kuraba ko umeze neza atakibazo ufise. Oya umeze neza. Nawe umeze neza. Yego umeze neza. Nishimye. Amafiko. Je n'umutware wanje twaganiriye twabonye yuko vyaba vyiza mugumye hano. Ikindi kandi tugiye kukwandikisha mu ishure ry'abagendana ubumuga bw'amaso kugira ngo uge gusoma no kwandika ukomeze ugire icuma rya societe. Yo. Bana yanje nukuri murakoze. Murakoze cyane nta nini je mufise no uvuga atari murakoze. Hawo yamuzwa munyita urakoze. Oya ari safi. Nukuri wimva amahoro kandi nta kidasanzwe turiko turakora. Mbega nyene wa musista wawe batawe nabonye muri salo n'umucumbi we iyo bari he? Ntabonye? Oya. Sha. Ngiragiye gura amayinite ko aje ntiyansezeye kwe. Okay. Neza nawe nyene uraza kumubwira yuko twabwiye ko mushobora kuguma hano. Bashiye inkuru nziza nawe yigumiza moya. Ndahimubwira n'ukuri. Emure mubwira pe. Amarero Fiko. Ugerageze wite uko ushoboye. N'umuhungu mubi ntubone ngo nuko utabona. Uzoronka ugukunda. Maybe. Nyine kwera unaje hari umuntu kwera iyo nkunda ameze gutya kwe ntanabona. Fiko. Muri hari andi maso ataraya aye y'umubiri. Ayo bita amaso y'umutima. Uko bivuze yuko atamuntu n'umwe yari yizeye yuko hari abantu baba bagifise ubuntu nk'uko nakweretse. Kumbure hazoza nk'undi muntu akubonesha amaso y'umutima kandi nawe umubonesha amaso nyene y'umutima. Burya ndakubwira ikintu kimwe. Kimwe mu bintu bizotuma ashobora no gukira byihuse harimo n'amajambo yawe. Muri ivyo ntegereza. Yo. Kandi ndazi yuko nanje bandi mu kibanza cawe. Uko ndiko ndagufata nawe niko wamfata. Ivyo ndabizi neza. Merci. Thank you.